Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu Istebu kimenyesha ko mu Burundi hafi igice c'abarundi baba mu bukene. Ibitigiri bitangwa n'ico kigo vyerekana ko 43.7% vy'ingo mu gihugu zikenye nk'uko biri mu cigwa cakozwe ku buzima bw'ingo mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'uw'ibihumbi 2020. None ubwo bukene bwoba butegwa n'iki? Nizihe nzira zishobora gutuma Burundi buva muri ubwo bukene? Inyishu kuri ivyo bibazo vyose ni muri kino kigabane kw'isoko co kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya mbere nzero mwaka w'ibihumbi 2022 mukaba mugira mu gishikirizwe na Josine Kaze nongeye kubaha ikaze. Wicamaki naco bimaze kurugutura wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima inyungu z'igihugu iyo zigeramiwe ni ngombwa tuvuge. Ingo zo mu gihugu zitunzwe n'isuka ngo nizo zibangamiwe cane n'ubukene gusonza ingo zo mu bisagara. Ku bw'ico cigwa ca Istebu kutiga gusoma no kwandika hamwe no kutagira akazi biri mu bitera ubwo bukene nk'uko tubibwirwa na Emile Nibasumba. Ingo zitari mu bisagara nizo zibangamiwe cyane n'ubukene kurusha iziri mu bisagara kubw'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutanga ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu Istebu Nicolas Ndayishimiye aheruka kubivugira mu kinyamakuru Iwacu ahasigura kandi ko imiryango irimwe abantu batiza amashure ari usanga ibangamiwe n'ubukene kurusha imiryango irimwe abize. Ingo zirenga 43% zirakenye mu Burundi, uharuye umuntu wese ku gatwe kiwe usanga barenga 51 kwijana bugarijwe n'ubukene mu Burundi kubw'icegeranyo ca Istebu cyo mu bihumbi 2019 n'ibihumbi 2020 nk'uko ikinyamakuru Iwacu kibandanya kivyandika. Ikigo Istebu kigafatira ku biharuro bivuga ko umuntu akuze abeshwaho n'amahera ari munsi y'igihumbi n'amajana 580 ku munsi ashigwa muri uwo mugwi w'abantu bakenye. Ivyo biharuro ariko bikaba ari bito cyane ugereranije n'ibitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shirahamwe ryo rifata ko umuntu abeshwaho n'amahera ari munsi y'ibihumbi 3,800 y'amarundi ku munsi ari mu mugwi w'abakene. Ibanki y'isi kimwe mu bisata vy'ishirahamwe ONU ikerekana ko mu bihumbi 2021 uravye ingene abantu bagwirirana hanyuma iterambere mu vy'ubutunzi ntirikurikire abarundi barenga 87% bari mu mugwi w'abakene. Kubwo mukuru w'ishirahamwe Parsem kuvuga ko Uburundi buri mu bihugu vya mbere bikenye ivyo ntibikiribanga. Uwo muhinga mu bijanye n'ubutunzi avuga ko nyabuna ko abarundi bagera ku bice 70% bari mu bukene. Kubwa Faustin Ndikumana hari inkingi zine Uburundi busabwa kwisunga kugira buve mu bukene. Abarundi 7/10 bari mu bukene budasanzwe n'ibiharo vyahora bivyerekana twari tubizi. Ubwo bukene bwohera gute? Ni inkingi zine n'ugutsimbataza cohesion nationale mwumvikana mu bantu kugira injyane za politike zihagarare. Twarerekanye injyane za politike zateye ubukene mu gihugu. Nukumenya ubutunzi kamare igihugu nacu Burundi gifise ubwira kabiri tukamenya kubukoresha ubutunzi kama dufise n'ingene tubuvyaza iryo terambere turavye twita vision twokwiha n'ibindi bihugu bibigenza. Ubwira gatatu harondegwa uburyo n'abahinga bakora ibintu n'ubu babishoboye n'uburyo bwo kurondera uburyo mu gihugu hagati no hanze kuza gusahiriza. Ugato simbataza intwari bero n'ubutungane byikira abikorera utwabo igihugu gasasagara n'ivyo izo nkingi zine nizo zifatirwa ko mbwagushe ku bunyi ziracajogajoga. Hajya umukuru kizira kumutuka ntikizira kumubwira ukuri. Ubwo bukene buvugwa mu gihugu bwatumye hatunganywa ikoraniro rukokoma ryiga ku iterambere ry'u Burundi mu kwezi kwa Munyonyo guheze. Abahinga mu bisata bitandukanye, abigisha muri kaminuza n'abategetsi b'igihugu barahanahanye ivyiyumviro ku bisata biterera mu butunzi bw'igihugu mu ntumbero y'uko Burundi bwoja mu bihugu biriko biratera imbere gushika mu mwaka w'ibihumbi 2040.
ni hano duce dusozerera kino kigabane ku isoko tubifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2022 tubaha isango ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.